Araona kuna twiga. Hey, hey, hey. Ubuzima ni bwiza. Ubuzima ni bwiza. Ubuzima ni bwiza. Suko dufise amarare ni kubera Jesus. Amahoro yiwe muri twe ni bwiza. Ubuzima bwiwe yaduhaye bwiza. Bwiza. Ubuzima ni Suko dufise amarare ni kubera Jesus. Amahoro yiwe muri twe ni bwiza. Ubuzima bwiwe yaduhaye bwiza. 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 Hari gihe kera byangora ngomba gukora ikintu kigaragara imbere bashira mu kuvuga kugira ngo roroke n'ibigundi sinitahure yari kamere nako nari bugire kamere kamwe kadamu wa mbere karakomidura kajana mu mahone cyo kukwitegereje kandi bibohero noneho kasana biborero ariko Yesu niyavuze yuko mpera yo yaje mwisi ku musaraba kugira kamere karurema yaje mwisi ku musaraba kamere kurufuka induka ku buzima muri we jendi muzima twararusize ruraguma urumuri kwaje n'uruzima mucyo muri kamumwijima urumuri kwaje n'uruzima dashitse amaso y'ibinyoma arahuma buri munsi nuzura umucanga wamufinye umushaka ni wono yishaka igishaka cyama haba mutisanga mu rusanga let's go Suko dufise amarare ni kubera Jesus. Amahoro yiwe muri twe ni bwiza. let's go Ubuzima bwiwe yaduhaye bwiza. Bwiza. Ubuzima ni Suko dufise amarare ni kubera Jesus. Amahoro yiwe muri twe ni bwiza. Ubuzima bwiwe yaduhaye bwiza. Bwiza. Muyereke ibyo bitangaza mutangazwe nuko natangaza ndabera kintu zose mugaya mwikaye mubonye agaciro bikana noti gitana ibibazo itanu unezero karasa nk'akazatsa hamwe n'Yesu kanga ndwara kanga nihanga apoline iyo mubonye anywa amazi nkahaga iyo mubonye ibimana binogereranya iyo mubonye n'izindi swingi nuko Sufisi not Janatagira Omukane Manatagira Umunatinyise Nide Nutiyagiriza Muri Yesu Nadenisi Niyagiriza Fisimana Janibu Ushikari Togiku No Gucci Nushu Namba Yesu Janibu Ushikari Togiku No Gucci Nushu Namba Yesu Oya ndakunitse umutima wiwe naranditswe nzobona ncuritse umutwe ndiko niyumvira nibyo wafise kuba ndamufise biruta kugira kesh kuba ndamufise biruta kugira benz ndamufise naho ntugira amakrimri body bread ndamufise kuko umunezero wanje ruzanwa na kesh ndamufise naho ntugira amakrimri body bread ndamufise let's go ubutunzi si ibintu n'umuntu kandi afise izina ni Yesu Kristo avuga ijambo rimwe agahaza ibihumbi mu kanya gato sintinya imivunda iyo ari wabwiye ngo tutane mu gato arankunda ndabizi sitamumenyera habe na gato Yesu ni wangu wa uzima wa milele sino kahita agaciro imbere yiwe cyo nganje yagize uw'agaciro Yesu ni wangu wa uzima wa milele umumenya niwe sije somsigwaje cyubahiro naco nigwiwe cyamu cy'amati yereka ibyitwa ibitangaza mutangazwe nuko natangaye Yesu gitangaza kandi vuba we waragaruka tumurindiririye mu ngagara wenda kunditse mu mutima wiwe naranditswe tuzobona ncuritse umutwe ndiko niyumvira nibyo nafise let's go ndamufise biruta kugira kuba ndamufise biruta kugira best ndamufise bavuga ko kwa Yesu atavaye ndamufise